Inshuti bakunzi mwese muriko muradukurikira, reka ndabahe mwiriwe aho muri canke mwaramutse bivanye n'umwe wese rero aho aherereye. Kuri uyu munsi mwiza uhambaye nezereje kandi no kugaruka kuganira namwe mu bijanye n'ivyigwa vya Bibiliya nkuko vyatororokanije n'ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi kw'isi yose. Ivyo vyigwa navyo nkaba nobibutsa ko ari vyigwa biduhamagarira kumenya amateka ya Bibiliya nk'amakuru y'ivyakahise ivyabaye kera. Muri ivyo mwama mwarakurikiranye neza yuko twama turiko turababwira ibijanye n'amazina amwe yagiye abarurangiranwa. Kuri uyu munsi muri kumwe kandi na Antoine Niyibitanga, nkaba ngiye kubashikiriza ibijanye no kuri uyu munsi ugira kane igerekerezo rya gatatu ruheshi umwaka w'2020. Ndabahaye ikaze. Mbere rero yuko tubandanya mu nkundire muce bugufi maze twambaze Imana. Uwiteka Mana yacu kibirengeye kizima, ishimwe icubahiro nibibe ivyawe ibihe vyose. Kibirengeye kizima uhoraho, ni wewe ugize ubuzima bwacu, ubandanya utwigishiriza biciye muri indongozi wahaye kandi utegura iciye mu barongozi bacu. Niyo mpamvu kuri uyu munsi tubigushimiye, twongera tugusaba ngo uturengikire mpwemu yera adutahuze twige tuyobowe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko rero nari nabibabwiye, tugiye kubandanya urukurikirane rw'ibi vyigwa vyateguwe mu vyigwa vy'icumi. Nkuko nabibabwiye, umutwe w'icigwa utubwira ngo Bibiliya nk'amakuru y'ivyabaye kera. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe umwe afise amateka hambaye, uwo nawe ni Yesu Kristo. Yesu Kristo nk'umunyamateka. Yesu Kristo benshi bariko baramuvuga bahama bibaza kumenya ati mbega vy'ukuri uwo Yesu ni kubera ikavugwa na benshi kandi agakundwa na benshi. Impamvu simwe nuko Yesu Kristo yari Imana. Muti gute? Igihe rero yarahejeje kuzura Lazaro musaza wa Mariya, abari bahari benshi barabibonye birabanezera, batangura no kugira amakenga maze bamukurikira ari benshi. Niho guhera ico gihe abari bahari b'abakuru baciye batangura kuja inama y'uburyo bovuga bati reka Yesu tumukureho. Vyaragenze neza, barabikoze kandi vyarashobotse. Guhera ico gihe Yesu hariho amazina ahambaye akomeye afise uruhara ruhambaye mu yicwa ryiwe. Akarorero twovuga ku mazina abiri gusa uyu munsi. Ayo mazina sayandi, uwa mbere tuvuze ni uwitwa Kayafa. Mu mwaka w'1990, ndavuga haraheze imyaka 30, mu bumanuko bw'i Yerusalemu mu gisagara bariko baragira ubushakashatsi maze bashika ahari imva z'abantu bashika 12. Ico gihe izo mva zabo barazizuye, babona amasanduku zihambemwo, basangamwo n'amagufa. Bayaravye barabona ko vy'ukuri bari umuryango ugizwe n'abantu 12. Uwo muryango barabonye babona n'ibiceri vyari bihari, no kuvuga amakoini mu Congereza ngira mu maca muvyumva. Ivyo biceri babiravye barabipima, barabona vy'ukuri ko n'iburiburi vyo bari ibintu vyabayeho hagati y'ikinjana ca mbere. Niho abashakashatsi bemeje baravuga neza ko ari ibisigarira vy'umuryango wa Kayafa. Kayafa rero yagize uruhara rubi mu rupfu rwa Yesu. Muti gute? Igihe abari bazanye Yesu bamufashe mw'ijoro, bamushikanye kwa Kayafa. Bamushikanyeho bari bashaka kurondera ibishoboka byose baraba uburyo bomucira urubanza bwo kumwica. Niho rero bamwe batangura kudendebekeranya bazana ibirego, maze ibirego vyose bazana bikaboneka ko bidafashe. Bararondera niburi kirego kibe gusa cotuma Yesu afatwa, bakamwica bakamubamba. Barabura. Niho babiri muri bo haje babiri baza biruka aho bagandagaje, bashitse batangura kuvuga bati vy'ukuri ego ti Yesu hari ikintu gihambaye aheruka kuvuga, yakuye mu kanwa ngo jewe abo rero ari Yesu ngo nofatanye igisagara ca Yerusalemu ngo cose nkacubika ngo hanyuma mu minsi 3 ngo kikaba kiragize ngo ndasubiye kucubaka. Ivyo rero bavyumvise na Kayafa vyumvise baca babifatirako bati tiraronse ikirego gihambaye cotuma tumwica.
niho bitahereye aho gusa. Hari n'uyundi munyamateka nawe nyene twokwita ko yagize amateka mabi, nawe si yundi ni Ponce Pilato. Uyu Pilato ico gihe yari afise agace arongoye, naho hariho mukuru wiwe kuko hari ivyo bita empire. Umukuru wiwe nawe si yari Tiberius kuko we yari arongoye ibihugu vyinshi, mugabo na Pilato yari afise agace arongoye, kandi ako gace arongoye na Yesu niwe vyari vyitwa ko amurongoye. Hama bamukura mu gaturuturu bamuvana kwa Kayafa, maze bamutwara bamushorera no kwa Pilato. Ageze kwa Pilato yaramucaniriye ibibazo vyinshi, amubaza ati mbega vy'ukuri niwe bavuga ko umwami? Nawe Yesu atanga yavuga amajambo make, amubwira ati reka ivyo niwe uri kurabivuga. Mu nyuma niho Yesu yamwereka ko vy'ukuri ivyo yamuvuze ko vyose ari ukuri. Pilato atangura kugira n'urujijo, atangura kwibaza ati mbega ivyo wica ukuri ni biki? Niho rero mu yandi majambo Pilato bari kumwe na Yesu niwe wasanga ariko ariburanya. Hama hagera igihe abwira ishengero ati jewe nta caha ndamubonye ko cotuma bamwica. Mugabo aravuga ati vy'ukuri kubera yuko ari muri iyi minsi birakenewe yuko niburi buri hoboneka igitambo. Niho rero baca bafata ingingo arababaza ati none hagati mwifuza yuko noba hande hagati ya Baraba na Yesu? Maze ishengero maze ryuzuye mu buhendanyi bwa Satani, ririmo impemu mbi, ryose rivugira rimwe ngo nuduhe Yesu, ngo bamureke Baraba. Nuko Yesu Pilato amucira urubanza ngo guca kumwica. Na Pilato rero ivyiwe biheruka kumenyekana mu mwaka w'1961. Abashakashatsi nyene nibo bagiye mu bariko bararondeza ivya kera, babona ibimwe mu bisigarira vy'amabuye Pilato yanditseko, maze gutyo naho batangura kumenya ko yariwe ca gihangange umwe yagize uruhara rubi mu kwica Yesu. Bibiliya rero vy'ukuri ni ijambo ry'Imana. Twarabonye ko ari igitabo gifise ibintu vyinshi bitandukanye n'ibindi bitabo. Mwiyumvire namwe kumva amakuru nkaya yo kumenya agakiza kacu. Ubu gushika uyu munsi turiho, turizera, turazi neza uyu Yesu nk'Imana azotuma tubaho ubugingo budashira nitwamwizera. Niyo mpamvu umuntu wese vy'ukuri agirwa amahirwe yo kudukurikirana, akiga Bibiliya biciye mw'indongozi, akamenya na bishasha bije bivuye mw'indongozi nk'uko dusanze tubisoma. Nagira ndabasabe ndabinginga kugira ngo twirinde kubifata minenegwe. Iki gihe ni gihe gihambaye, ni gihe cyo kumenya kandi ni gihe cyo kuziganya. Umuntu wese yumva aya majambo ayagira yiwe, hanyuma mufashe mu buzima bwiwe bwo kuja mw'ijuru. Kumbure nejo aho bukera tuzosubira tumenye ibindi vy'abandi bantu bagiye baba barurangiranwa mu kwizera no mu bikorwa vyiza vyabaranze. Rero ndabinginga mukomeze kudutega amatwi kandi mwongere ku by'ukuri mukomeze kugubwa neza n'ibi biganiro tubashikiriza. Mwari kumwe na jewe Antoine Niyibitanga, umwizera mw'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Kamenge. Imbere rero yuko twotandukana, munkundire kandi muce bugufi hanyuma dusenge. Uhoraho Mana yacu kibirengeye kizima, tugushimiye ukuntu ukomeza kutwitwararika. Raba utwigisha ku buntu, ututegurira ivyigwa ku buntu. Ibi vyose ni kugira ngo ubwonko bwacu bwame bufise ibiryo bibubereye. Niyo mpamvu ndakwinginze ngo umuntu wese adukurikira, umuntu wese agira amahirwe yo kumviriza ijambo ngo umuhezagire, uwamwibutsa kandi wamumwiteguza vy'ukuri kugira ngo umutima wiwe uhwekere muri wewe aya majambo atubere ingazi azotuma tukubona. Tubigusavye, turabisenze kandi turavyizeye mw'izina rya Yesu Kristo. Amen.